kuri uyu munsi nanje naje kwifatanya namwe kugira ngo tugabanire hamwe ivyiza vy'umukama. Twarumvise akama mwaduteye uko mufise urubanza rudasanzwe gwiyatira bw'abasaseredoti bashasha, natwe tuti ivyo vyiza ntivyodurengana. None rero reka mbanze nitangire nkeze Eklezia ya Gitega. Reka mbere nawe bahora bavuga ngo n'uri ku munwa burakoroka, dukeze n'abasaseredoti bashasha. Nawe ntawe biza kwankira ngaha, reka tubakeze kandi tubaha ikaze mu busho bw'Imana buri ngaha muri iyi diocese. Tubaha ikaze kuko tubarindiranye igishika ngo muze kutubibamwo ivyiza vya mutima, ariho kandi mutubibemwo n'ivyiza vy'umubiri. Mvuze nti mutubibemwo ivyiza vy'umubiri kuko turi mu gihe koko co guhaguruka ngo dukore. Muri iki gihugu cacu twaramaze imyaka myinshi cane tubeshejweho no gutamikwa duhabwa kurushi, bica bituma twese tuba nk'intama ziri ngaho. Eka mbere na mwebwe nyene musanzwe twigisha ijambo ry'Imana mwaraduhubishije gatoyi muvuga ngo murabungere natwe turi intama, duca twibera intama butama. Intama niyo irindira yuko uyiturutsa ukaja kuyereka ahirisha. Natwe twaciye twibera intama butama, twibagira ko turi intama abantu. None rero dushaka yuko muza kutwigisha kuba intama abantu, kuko umuntu ategerezwa kumenya ico yaremewe. Umuntu si uwo guhabwa kurushi. N'Imana igihe arema umuntu yarabivuze iti uzokora iminsi 6 ku munsi w'indwi uruhuke. None hariho abantu ku wa mbere babicaye, ku wa kabiri babicaye, ku wa gatatu uko nyene, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu ukazibona agiye mu ngoro y'Imana. Abagiye kwibwira iki? Kaba abagiye kuvuga ati narakoze bimwe wantuma, ubu rero nje uko ninahaza kuri uyu munsi wawe mutagatifu. Twebwe rero turakeneye ko tuva hasi tumenye ico twaremewe, iyi si tuyive ko harako tuyunguye. Erega Imana yaturemye kugira ngo tubandanye natwe iyi si tuyungura. Umuntu rero ashobora gukura akava mu bwana akazorinda saza bamuha kurushi atihaye. None utihaye yoha abandi, utihaye bavyerekana ko atacakora abahabwa. None rero twebwe mu Burundi rutangure twikangure, tumenye yuko Imana yaturemye ngo tubandanye irema. Mbere no muri mwene Sirake nawe nyene yabarabivuze neza yuko ibikorwa vy'amaboko yacu tutakoze tutabikoze nta bisagara bizobaho, ntituzoronka aho tuba, ndetse n'imibiri yacu izopfa uko nyene. Ego n'ivyo ibikorwa vy'amaboko yacu turazi ko ari ibikorwa biruhisha, kandi kenshi bavuga ko binagayitse, ngo mubumvyi ntakwiye kwegera ngo habafata ingingo bari, ngo murimyi n'inyarucari ntakwiye kuja mu bafata ingingo, ngo umwubatsi ngo ntakwiye kuba ari we abumuhanuzi, ngo aho abacamanza bari ngo ntubabazwaho abakora ibikorwa vy'amaboko. Nico gituma twese twaciye tubihunga, duca tuvuga ngo wize ngo abakize n'ahatacakora. Ivyo rero nizo nyigisho dukeneye ko namwe mwodukaburira kugira ngo tugwanye inzara, kuko haraye inzara hazinduka inzigo. Naho muri bashasha muje ntimuze muhave mwitwaza rya jambo ryo
mu banyekorenti ngo ko twababivyemwo ivyiza bya mutima ngo nta kitubuza ko natwe tubimburamwe ivyiza vy'umubiri. Hari aho ngo hava buvuga uko ngo muze kwimburamwe muri twebwe ivyiza vy'umubiri mutatweretse ingene tuvyimbura. Ego nivyo namwe mwamuhanzwe na vyinshi, ariko muritwaza rya jambo rya Paulo nawe yavuga ati twakora ijoro n'umurango ngo nta numwe twashatse kugora muri mwebwe. Uretse kwigisha ijambo ry'Imana barongera bagacumukura bagakora bakaruha ngo kugira ntagire numwe bagora. Ndetse Paulo we yaciye avuga ati nakare twarabigishije ingene mwotwigana kuko nitwigeze turera amaboko iwanyu. None rero n'abasaserdoti bashasha muze mwitwaje iryo jambo, ntimuze muje kutugora iwacu, mwimutwigishe mwongere mukore ijoro n'umurango kugira ngo tubafatire kwa karorero kuko imyaka bwari mumaze mwigaga ntuze weya nimwe mwotwereka umwongo uhuma n'udahuma ingene umuntu yobaho n'ingene ashobora konona ubuzima bwiwe. Muratwigisha rero kubungabunga ubuzima bwacu kuko uyu mubiri wacu n'ingoro y'Imana, mutwigishe kuyibungabunga tuyigaburira, tugaburira umubiri wacu mugabo kandi twongere tubungabunge kuko muri bihe tugezemwo inyigisho ziri ubwoko bwinshi. Hari abigisha ibidakwiye no kuvugwa mugwaruka ugasanga ariko bigisha ibitavugwa ivyo mu Burundi twebwe mu mico yacu tutopfa tuvuze. Nico gituma rero tubahamagarira kudukabura tugire wa mutima w'ubuntu, tuba abantu babikwiye. Aha baca muri iyi diocese bazavuge bati twaciye ahantu hari abantu. Mutwigishe kugira ubumwe, mutwigishe kugira ubumwe, kurwanya ishari n'inzigo, tugire urukundo muri iki gihugu cacu kugira ngo aho duciye hose tubonemwo muri bene wacu koko atari b'abahutu, atari b'abatutsi, atari b'abatwa, tubone bene wacu b'abarundi ko natwe turabarundi. Mutwigishije ubwo bumwe tuzoheza vyose tubikorere hamwe kuko kanatsinda twama tubivuga turi kumwe twese birashoboka. Nta ngorane ishobora kuba muri iyi si, twese turi kumwe turashobora guhangana n'ibibi vyose bishobora kudushikira. None rero ndabipfurije umugisha mwese, duhamagara twese mutima mweranda atuvugiremwo kugira inkuru nziza duzakura ngaha duheze tuyikwiragize hose aho turi. Nawe twova ngaho umwe wese akize Uburundi bwose bwoca bukira. None rero mwese ndabipfurije ibihe vyiza, nitugire Kristo.